asubiza intege mu bugingo, asubiza intege mu bugingo, aranyoborera ku bakeneye ubutumwa ijambo bwiza. ry'uno munsi ni umwaka wo kwimbura. The word for today, it is the year to harvest. Ku ndwi iheze twize intambuko zacu mu mwaka mushasha The last week, wa 2026. the last week we saw or we talked about the steps, our steps for entering into 2026. Mu mutima wanje nari nzi ko igice ca kabiri ari co nzana, ariko numvise mpabwa ano majambo, nizera ko Imana yatanze kubw'umugambi wayo. In my mind, I thought I will do the second part of the last preaching, but I felt led to share with you this word today. And I believe it is the word from God. Ngivyo tugiye gusoma ibigabane bibiri, Matayo igice c'icenda guhera ku murongo wa 35 gushika kuri 38. Therefore, we will be reading two portions of scripture, Matthew 9:35 to 38. Turasoma mu izina rya Yesu. We read in Jesus' name. Yesu agendagenda mu bisagara vyose no mu mihana yose, yigisha mu masinagogi yabo, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Abonye ishengero rimutera akagongwe, kuko bari bagowe basabagiye nk'intama zitagira umwungere. Maze abwira abigishwa biwe ati, ivyimburwa ni vyinshi, ariko abimbuzi ni bake. Nuko nimwinginge nyene ivyimburwa arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Amen. And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Amen. Let's run quickly to the book of Acts chapter 2. Reka dusimbire mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri. We're going to read verse 1 to verse 3, and then we're going to jump. We're going to read verse 1 to verse 6, and then we're going to jump to 37 to 41. Turaza gusoma ibyakozwe n'intumwa kabiri guhera ku murongo wa mbere gushika kuri gatandatu, hama turaza gusimba kuri 37 gushika kuri 41. 37 to 41. All right. Tugende tujana kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Umunsi wa Pentecote ushitse, and this multitude came together and were bewildered. Is it 9? No, we start at verse 1. Chapter 2. Act 1. Okay. Verse 1. Verse 1, all right. Umunsi wa Pentecote ushitse, when the day of Pentecost arrived, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. They were all together in one place. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka, and suddenly there came from heaven gihuhuta nk'umuyaga, nk'umuyaga w'inkomezi, a sound like a mighty rushing wind, gikwira hose mu nzu bari bicayemwo, and it filled the entire house where they were all sitting. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro, and divided tongues of fire bibaja kumwe, and rested to each one of them. Bose buzuzwa mpwemu yera, and they were all filled with the Holy Spirit, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga, and began to speak in other tongues as the Spirit gave them the utterance. I Yerusalemu hari abayuda bahamyeho. Now they were dwelling in Jerusalem Jews, abagabo bubaha Imana, devout men, bari baravuye
mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. from every nation under heaven. Ico gihinda cumvikanye hakorana abantu benshi barajorerwa kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga. And at this sound, the multitude came together and were all bewildered because each one was hearing them speak in his own language. We jump to 37. Turasimbira kuri 37. Bumvise ivyo bibacumita mu mitima. Now, when they heard this, they were all cut to their heart. Babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? And said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? Petero arabishura ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mw'izina rya Yesu Kristo. And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Mubone guharirwa ivyaha vyanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. For the forgiveness of your sins, and you receive the gift of the Holy Spirit. Kuko isezerano ari ryanyu kandi ry'abana banyu. For the promise is for you and for your children. N'abari kure bose bazohamagagwa bose n'umwami Imana yacu. And for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. Kandi ashingisha intahe ayandi majambo menshi arabahanura ati nimwikize abiki gihe bagoramye. And with many other words he bore witness and continued to exhort them, saying, save yourselves from this crooked generation. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatizwa, abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari nk'ibihumbi 3. So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Abo turi kumwe tuduze ibiganza Who are byacu. with me, put your hands up. Ico twasomye muri Matayo igice c'icenda What ni we read in Matthew chapter 9 n'igihe tubona Yesu yariko agenda avuga ubutumwa mu bisagara bitandukanye. is what we see Jesus going around preaching in different towns. Hanyuma ngo abona ishengero kungene rigowe. And he had compassion on the church. Abona ingene basabagiye nk'ingabo zitagira umwami. He saw all the people all around as the people without a shepherd. Hanyuma ngo bamutera akagongwe acabwira intumwa ziwe ngo ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake. And Jesus felt compassionate, and he told the disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Bwira mugenzi wawe uti ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake. Tell your neighbor the harvest is plentiful, but the laborers are few. Ongera umubwire ati nyene umurima aragukeneye kuja kumufasha kwimbura. Tell your neighbor that the owner of the land wants you to help him to go harvest. Twese turabizi iwacu twakuriye mu gihugu buri karangamuntu iba yanditseko ngo umurimyi. We all have our identities or our ID cards. It is written the farmer. N'umuntu atazi ingene isuka ifatwa kubera ko ari jobless atagira akazi baca bandika ko umurimyi akazi. Everyone who doesn't have an idea about farming, in his ID they will write he is a farmer because he is jobless. Nanje karangamuntu yanje yari yanditseko umurimyi. And myself, my ID, it is written as a farmer. I'm a farmer. Aho muca mubimenya ko nari jobless. So I was jobless, therefore. Hallelujah. Amen. Iki gihe rero abantu b'abarimyi twese abantu twakuriye mu gihugu dutunzwe no gufata isuka usanga bitaturyohera gufata isuka. For so many people of us that come from a place where farming is a thing we do regularly, we find it hard to get a hoe and go cultivate. Iyo abavyeyi bakuvyuye mu gitondo Saturday twagiye ku murima niyo complain nico gihe kibi cambere waba wumvise mu buzima. When your parents will wake you up and they tell you to go to the farm, you will feel like you need to complain. Ariko kandi iyo bagiye bakarimisha nk'abakozi hanyuma bakakubwira ati tugende kwimbura aho urandara. But in some cases when they have hired some men to go work in that farming and it is about the harvest time, you would feel excited to go harvest. Jewe ikintu ca mbere nibangikanya caba ari kibiriti cane cane iyo twarimye ibigori. The first thing I would carry when I go to harvest will be the match or the light, because I would just make sure I have some cones
kameme kwimbura biba biryoshe siko It none is really good to harvest. nyene umurima rero idata imana iriko iraduhamagara ngo jewe nararimye nkeneye abimbuzi gusa. So the landowner, Jesus Christ, is calling all of the people, I have cultivated, I need you to come and harvest with me. Mwumva bitaryoshe kuja muri uyo murima ga bene data? Isn't that beautiful to go to that land where there is already the farming going on? Ni bande bumva boja muri uyo murima gufasha Kristo kwimbura muri ico Who gihe? are ready to help Jesus to harvest? Wow, Imana ishimwe cane. Praise Jesus. Iki gihe Yesu avuga no majambo, When Jesus said these words, hari inkuru itangura imbere yuko dushikira kino canditswe. there is a story that is before this specific story. Mu rugendo rwiwe rw'ivugabutumwa ry'ubwami bw'Imana, In his journey of the preaching of the public ministry, Yesu yagenda arigisha aca mu bisagara bitandukanye yongera akora n'ibitangaza. Jesus would go through different villages and perform miracles. Muri audience yiwe abantu bamwumviriza harimwo abanyabwenge b'ivyanditswe, abafarisayo, abarongozi b'amadini b'ico gihe, harimwo n'abanyagihugu basanzwe, ishengero ngo ryinshi. In his public, he had Pharisees, he had scribes, he had religious leaders, he had every kind of a person in his public. Hano turaja kubona umwifato w'abafarisayo canke abarongozi b'amadini n'umwifato w'ishengero ryaba ririko riyumvira Yesu, kandi bose bari ahantu Yesu ariko arakorera ibitangaza. Here in this context, we see the attitude of the Pharisees, the attitude of the religious leaders, and we see the religious attitude to the performing of the miracles of Jesus. Hano nyene mu gice c'icenda uhereye ku murongo wa mbere, In this very chapter 9 from verse 1, tubona abantu bazanira Yesu ikimuga ku nderuzo. we see people bringing a lame person. Baramuzana ku nderuzo bafise ukwizera ko Yesu aja kubakiza. They had hope that Jesus would heal this specific lame person. Mu kibanza bazanye uyu muntu agwaye iki kimuga, harimwo abafarisayo n'abanyirongozi b'amashengero, harimwo n'abandi bantu benshi. Ishengero ririko riraraba Yesu bitangaza akora. In that specific place where they brought the lame person, there were Pharisees, there were religious leaders and scribes. Everyone was looking at this person to be healed by Jesus. Yesu araraba ukwizera aba bantu bafise mu kuzana ikimuga, akavuga ati nibwo bwa mbere nkibona abantu bafise ukwizera kungana gutya. And Jesus looked at this sick person, and Jesus was moved by the faith of these people. Yesu aca avuga ngo ivyaha vyawe urabibabariwe. Then Jesus answered to the people and he said, your sins are forgiven. Abarongozi rero b'amashengero n'abafarisayo kenshi baca bakurabira mu nyandiko mu vyanditswe. The religious leaders and the Pharisees and scribes would take you to the manuscript and read. Baca batangura kuvuga ati uyu muntu yigize Imana. And they started saying, this man is God, behaves like he is God. Bakurikije ivyanditswe barazi neza ko ata mwana w'umuntu yogira ububasha bwo guhagarira uwundi mwana w'umuntu ngo ndaguhari ivyaha vyawe. Because according to the scripture, they had in their mind that there is no human being who is able to forgive another human being's sins. Imana yonyene niyo ifise ubwo bubasha bwo guharira ivyaha. Only God is able to forgive sins. Nico gituma bavuze ngo ararogose kuko yiyise Imana. That's why they said to Jesus, he is blaspheming. Hari abantu bahora bavuga ngo Yesu ngo twereke ngo ahantu yigeze avuga ko ari Imana. There are some people who claim to ask, where did Jesus say himself that he is God? Hano hantu Yesu yaravuze ko ari Imana. Here in this portion, Jesus said that he is God. Abahahagaze abanyabwenge b'ivyanditswe baravuze ngo wiyise Imana kuko ubabariye umuntu ivyaha vyiwe kandi ubwo bubasha tuzi ko ata mwana w'umuntu abugira. The scribes say to Jesus, we see you calling yourself God because there is no any human being who is able to forgive human beings' sins. Yesu aravuga ngo mbega gukiza umuntu ntivyoroshe gusumba kubabarira umwana w'umuntu. And Jesus said to them, isn't it greater to heal somebody than forgiving someone?
murasengera abantu bagakira, muhora mukora ibitangaza na mwebwe, ivyo biroroshe, ariko guharira umwana w'umuntu biragoye. It is easy to pray for somebody and they get healed, but it is difficult to forgive someone's sins. Ariko Yesu abereka ko afise ububasha bwo guharira no gukiza ingwara. But Jesus showed them that he is able to heal and to forgive as well. Aca aramubwira ngo haguruka wikorere inderezo yawe wigendere, ndagukijije n'ingwara zawe. And then he told them, stand up and take your mat and go. I forgive your sins. Directement Yesu yari yerekanye ati jewe ndi Imana kuko mfise ububasha bwo guharira umuntu no kumukiza ingwara. Directly Jesus was telling them that I'm able to heal and to forgive someone's sins. Ishengero ribibonye ngo riratangara cyane, bahimbaza Imana kuko aribwo bwa mbere bari babonye umuntu afise mwene ino karaktere. When the church saw this, they were all amazed at this miracle because it was the first time to see someone who is able to forgive and to heal. Ku murongo wa 13 tubona iyindi nkuru, Yesu ahamagara Matayo. Verse 13, we see Jesus calling somebody called Matthew. Matayo n'umutoza kori. Matthew was a tax collector. Amuhamagaye binjira ahantu barasangira, hanyuma abandi batoza kori bagenzi ba Matayo n'abanyavyaha nabo nyene baca barakurikira muri iyo nzu kugira ngo nabo nyene bavumba ga selfie. He called him and all of the friends of Matthew came together in that place so they could have a selfie time. Hanyuma abafarisayo babibonye, mwibuke bo nta kindi bari kuraba neza ati uyu mutipe yigira Imana kandi dushaka kurondera akantu kamutsindisha abambwe apfe. Remember, there were Pharisees there. Pharisees came together with these people so they can accuse Jesus of anything so he can be crucified. Baravuga bati uyu muntu yigira Mesiya, ariko yaba ari Mesiya yaba amenya abantu bicaranye, aba n'abanyavyaha, aba n'abatoza kori. They said, you call yourself Messiah, you were supposed to know that you are sitting around sinners and tax collectors. Umuntu w'umukozi w'Imana bene data kiriya gihe ntabwo yashobora kwicarana n'umuntu wese ariko ikimenyetso cy'umunyavyaha. Brethren, a man of God in that time was not supposed to sit with someone who is supposed to be a sinner. Ntiyashobora no kukuramutsa mu gihe ugaragara nk'umuntu w'umunyavyaha. He couldn't even greet you if you really seem to be a sinful person. Aho turavuga abanyamahanga, abagwaye imibembe, abari mu butinyanka, abakene, abantu bose bariko akantu kitwa umugayo ntibashobora kuvugana n'umukozi w'Imana. I'm talking about the people with leprosy, people who are poor, people who are marginalized in their situation. All of the people with the blood period, they couldn't really be greeted by the man of God in that time. Yes, arabwira abo bafarisayo ati abagwaye ntaco baronderera abakomeye ntibari bakwiye kurondera muganga. And Jesus told them all of the healthy people are not supposed to look for a doctor. All the sick people. Umuntu agwaye niwe aja kurondera muganga. Instead, the sick people are the ones that go to find a doctor. Nico gituma aba bantu bari hano kuko bo bazi ko bagwaye, ariko mwebwe kuko mwibaza ko mukomeye, nico gituma mwibaza ko mudakeneye kurondera muganga. That's why these sick people came to look for me. Instead, you think you are healthy. Instead, that's why you are not looking for me. Acabahana devoir à domicile. And he gave them a homework. Ati genda mwige rino jambo muritahure. He told them, go and study about this word. Imbabazi nizo nshaka sibimazi. He said, I need mercy, not sacrifices. Ivyo ngo bisobanura ngo kuko ntaje kubw'abagororotsi ariko naje kubw'abanyavyaha. That means because I did not come for the righteous people, but I came for the sinners. Abafarisayo, abakuru b'amadini baciriye urubanza Yesu ngo yicaranye n'abanyavyaha. The Pharisees, the religious leader, all of them complained about Jesus sitting with the sinners. Ariko ahantu mwibuke hari n'irindi shengero ry'abantu nabo bari kwiyumviririza ubutumwa bwiza. But remember, there were also another public that was sitting there to listen to the gospel. Muri ino paragraphe ntiberekana response y'ishengero. In this paragraph, they don't really show the response of the public of the church. Ariko jewe ngerageje kwiyumvira iyaba ndahahagaze.
But if I try to think, if I were to be standing there, nari guca ntangura kubwira umugenzi turi kumwe ati yesu arabahushuye I would tell my friend, Jesus is really nailing it. abahaye n'akabazo karabafyuye. He also gave them the homework. They couldn't really do it. They failed. Uyu mugabo n'umukozi w'Imana So kuko this yishira man hejuru. must be a great man of God. Uyu mugabo avugana n'abantu baciye bugufi, He speaks with the meek people, humble people, abatawe. the marginalized people. Uyu mugabo n'umukozi w'Imana. This man must be a man of God. Amen. Amen. Ku murongo wa 17 naho nyene ku murongo wa 14 gushika ku 17 tubona naho nyene abigishwa ba Yohana baza kubaza Yesu ngo kubera iki twebwe n'abafarisayo twisonzesha buri gihe ariko abigishwa bawe bama bariko barajya guhera ku wa mbere gushika ku wa mbere. Why? Then from verse 14 to 17, we see John Baptist's disciples coming to Jesus, asking him, why do we fast every day and all of your disciples eat from Monday to Sunday? Muri Mariko igice c'indwi Yesu barigeze kongera kumubaza ico kibazo baravuga bati kubera iki mu mico yacu twebwe ata muntu ashobora kurya adakaravye ariko abigishwa bawe bagaca batatura indyo uko nyene batanakaravye. In Mark chapter 7, they asked him the same question, that we have to wash our hands before we eat, and yet your disciples don't wash their hands before they eat. Hano naho barabagenzeze basanga abigishwa ba Yesu nta na rimwe barigera bisonzesha kuva batanguye gukurikira Yesu. And they really saw that the disciples of Jesus Christ never fasted at all. Naha Yesu aratanga inyishu. And Jesus gave an answer. Aratanga inyishu ivuga ngo nta wisonzesha ari kumwe n'umukwe. He said, you cannot fast whilst you're still with the bridegroom. Nimba bakiri kumwe n'umukwe nta kamaro ko kwisonzesha. If we are together, or if we are still together with the bridegroom, there is no need to fast. Aca bereka itandukaniro ry'isezerano rya kera n'isezerano rishasha. He showed them the difference between the Old Testament and New Testament. Avuga ati mw'isezerano rishasha hari ibintu byo mw'isezerano rya kera tudashobora kugenderamwo. He says to them, there are things in the Old Testament that can't count in the New Testament. Abaha akarorero ko gutara umutobe. Abantu baganye ugwagwa muhira tuduze ibiganza. He told them the story of the wine. So igihe abantu bagana umutobe barafata umutobe bakawushira mu mibindi hanyuma bakafundikira bakaca barenza ko ibindi bintu kanaka kugira ngo kaba kantu gahiye neza kameze neza. People who used to make banana wine, they really know for sure that you have to close it for fermentation. Murabizi iyo mufunduruye musanga hari ibintu vyabize ukuntu hanashushe hari ubushuhe burenze. If you open the lid on that banana wine, of course you will see some bubbles. Yesu aca avuga ngo nta wotara umutobe wa vino mu mikuza ishaje yoturika. He told them the story that you cannot make wine in the old wine dresser. They will burst. Yesu yerekana isezerano rishasha ko ari vino ari umutobe w'imizabibu mushasha. Kubw'ivyo akerekana ko uyu mutobe mushasha nta woyishira mu mikuza canke mu mibindi yo mw'isezerano rya kera kuko vyoca biturika. Isezerano rishasha ntirikwira mw'isezerano rya kera. Jesus is just showing the people that the new gospel or the new covenant is the new wine. Therefore, you cannot put the new wine in the old wine dresser because it will burst. Therefore, you need a new wine dresser. Kandi mu vyumve Yesu ariko aravuga imvugo y'ivyo batahura aba bantu akawayini kandi gahiye barakanwa. Remember, Jesus is talking about the things they really understand. The people in this time used to consume wine. Aca yongera kuvuga ngo nta wofata impuzu yaheze ipantaro y'umushire hanyuma ngo ayitereko ikiraka c'impuzu nshasha kuko ico kiraka gishasha coca gitabura n'iyi yaheze uko impuzu yaraheze already. He told them that you cannot put a new cloth on the very old cloth, because the old cloth will also be torn apart.
aha hose Yesu yabonye ikintu citwa ko abantu baremerejwe imico n'imigenzo yo mu isezerano rya kera kubera ko bataramenya isezerano rishasha. Jesus is also showing them that people are slave of the Old Testament because the New Testament is new to them. Ku murongo wa 27 Yesu ahumura impumyi zibiri n'ikiragi. On the 27th verse, Jesus heals the lame and the mute person. Uyu muragi ngo yarimwo amadayimoni ariko kandi ntiyavuga, yari nyamuragi. Yesu aramukiza, aravuga, na ba badayimoni baragenda. The deaf person or the mute person wouldn't speak, but he healed them, and the lame also would able to be able to walk. Hano turabona response y'abantu. Abantu baravuze bati ewana uyu muntu n'umukozi w'Imana, uyu muntu ararenze, n'umuganga kabisa. We see the response of the people here. They said, this man must be a great doctor. He is able to heal all of the people we brought here. Ariko abafarisayo, abapasitori, abarimu b'ico But the gihe Pharisees, the pastors, the teachers of that moment, baravuga bati uyu akoreshwa n'umukuru w'amadayimoni bita Belzebuli. they said he is being used by Beelzebul. Tukaca tugaruka kuri wa murongo wa 35. And then we come to the verse 35. Yesu agakora icegeranyo c'ivyabaye mu bitangaza vyose yagiye arakora no mu butumwa bwiza yagiye aravuga. Hari audience y'abantu bazi ivyanditswe, hari na audience y'abantu abanyagihugu basanzwe, hanyuma agira icegeranyo c'uko yabonye ibintu vyagenze. Jesus is summarizing up everything he has observed from his public, the Pharisees and the religious leaders. He gives a summary of what he has been observing. Abona abantu ukungene bagowe kandi basabagiye. He saw how much people are so pitiful and they are lost apart. Abantu ingene badatahura aho igihe kigeze. How people cannot really fathom, understand the period. Abantu ingene baboshwe n'ivyagezwe. How people are enslaved by the commandments. Abantu barafise umutima wo kwakira ariko harabuza babagaburira imfungurwa z'ukuri. People are enslaved and they are really keen to be set free, but there are no people to feed them. Abo bagaburiye ijambo ry'ukuri bamaze kubacamwe imigwi ngo mwebwe ntimukwiye ijambo ry'Imana, aba nibo bakwiye ijambo ry'Imana. The people that are supposed to feed them the word of the truth have separated them. They have separated them from the groups. You are worthy of this and you are not worthy of that. Maze Yesu abwira abigishwa biwe. And Jesus told his disciples, Ati ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake. he said, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Muze twingingenye n'umurima. Come, let us implore, let us beseech, Twingingenye n'ivyimburwa. so we can implore the harvester, the owner of the land, Kugira ngo arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. so he can send the laborers in his land. Hallelujah. Amen. Abakeneye Yesu barahari. The people that need Jesus are really there. Abakeneye kumva ubutumwa bwiza ntibabuze. There are many people who really want to hear the gospel. Ahubwo ababuze nabababwira iryo jambo. But the people that are missing are those who are supposed to tell them the word. Abantu bafise ubushizi bw'ubwoba bwo kuvuga Yesu barabuze. People full of boldness and confidence are really missing nowadays. Abantu biteguriye no kuzira kuvuga Yesu, abo bantu barabuze. People who are ready to die for Jesus' sake are still missing today. Hallelujah. Amen. Nashanda kubaze witegereje aho uherereye. I want to ask you, if you look at where you are situated, Nta vyimburwa uhabona. isn't there the harvest? Nta vyimburwa ubona ahantu uherereye. Nta bantu ubona bakeneye Kristo. Don't you see the harvest? Don't you see the people that really need Jesus? Nawe wiravye mu buzima bwawe. If you look at yourself in your life, Wibona nk'umwimbuzi canke wibona nawe nk'ivyimburwa. do you see yourself as a laborer or you see yourself as a harvest? Kuko ivyimburwa ntabwo biba hanze gusa no mw'ishengero bibayo.
Because the harvest is not only outside, even in the church also hari there aba- is a harvest. hari abantu baba mu rushengero nabo nyene ari ivyimburwa mu bandi. There are people who are in the church, yet they are still harvest. Imyaka 10 mu rushengero Yesu ataramumenya. You've been in the church for 10 years and you don't know Jesus. Imyaka 10 mu rushengero atarakizwa. 10 years in the church, you haven't been saved yet. Gukizwa si ugukorera Imana. To be saved, it is not to save God. Ahubwo agakiza nico wizeye. Salvation is what you have believed in. Agakiza nukuri kw'ivyo wizeye. The gospel or the salvation is the truth of what you have believed in. Hari abantu bari mu rushengero bizeye ko uzojanwa mw'ijuru n'ibindi bintu atari agakiza Kristo yatanze ku There are musaraba. people who are in the church expecting to go to heaven through other things, other means, not Jesus' means. Niyo bagwaye aba bantu wumva bavuga ngo niyo bagwaye canke ubabajije ati mbega upfuye woja he uri uno mwanya, akubwiye ngo yoja mw'ijuru yerekana impamvu yoja mw'ijuru ibikorwa. Even if when they are sick and you ask them if will you go to heaven, instead they will tell you the reason, the works that will show you to go to heaven. Baguma bibutsa Imana ngo Mana ngo nkiza wibuke ko je natanze ica 10 cyinshi. They always remind Jesus, remember I gave a big tithe offering. No mw'ishengero baravuga bati jewe maze imyaka myinshi ntibarampa uburongozi. Even the church, they say, I've been in the church for quite long, I'm not a leader yet. Ivyimbugwa, ivyo ni vyimbugwa. That's the harvest in the church. Nyene umurima yarungitse rino jambo muri shofa kubera yuko azi neza ko abimbuzi bahari. The owner of the land has sent this word to the church in Shofar because he knows there is a harvest that's needed. Impamvu abimbuzi bahari nuko shofa ifise ibikwiye kugira ngo ugende gutangura kwimbura. The reason why there is a harvest is because in Shofar we have enough laborers to go harvest. Shofa ifise Bible school. Shofar has a Bible school. Ni wananirwa kuja gushingira intahe Kristo ntuzuvuge ngo nta majambo ufise. If you cannot be able to go proclaim, don't say you don't have the words. Ahubwo uvuge uti naranse kuja kwiga amajambo nyakuri noshira abantu. It is easy. You have to say, I failed to go study the word so I can proclaim to the people. Shofa ifise amaselire. Shofar has small groups. Ni wabura ivyo uja kubwira abantu uzuvuga uti naranse kuja mu maselire. If you don't have enough things to tell the people, say to yourself that I failed to go to the small groups. Kuko muri selire niho tunogangiriza ijambo bene data. Because in our small groups, in our cells, that's where we go deeper and deepen our word. Selire si umwanya w'amasengesho, si icumba c'amasengesho. Small group is not an intercession group. Selire na hantu tuhekenyera ijambo ry'Imana. The small group is meant for us to go deeper and learn the word. Tukerekana ivyadufashije naho twagize ibibazo. To see exactly where we have been built up and where we are failing. Tugafashanya, tugakuzanya, tukanasangira ivyo kurya vy'umubiri. To help ourselves grow, to help ourselves understand and share the physical meal. Nimba wanse kuja muri Bible school ukanga kuja muri selire ntaco uzoronka uza kubwira abantu. If you fail to go to the Bible school, failed to go to the small groups, then therefore you will not have things to tell the people. Nyene umurima azogumako minduru uti abimbuzi ni bake kandi we wicaye mu rushengero nawe kumbura ivyimburwa mu bandi. The landowner will be always complaining that the harvest is little, yet you yourself, you are the harvest in the church. Abantu badashaka kuba ivyimburwa bashaka kuba abimbuzi tuduze ibiganza vyacu. People who want to be the laborers, not the harvest, put your hands up. Nashaka ngo mube serious guhera ubunyene tuje kwimbura. I want Hallelujah. you to get serious and us to go harvest. Tuje kuvuga Kristo Imana ihezagire Nadine ahora abwira abantu muri bike ashoboye kubamenya ahora asangiza abantu n'impamvu yo kuja mu rushengero kandi mumaze kumva benshi baza hano avuga ati je nazanywe na Nadine. I've heard of Nadine who is always trying to preach to the people whatever little things she understands. I've heard testimonies of people who came here through Nadine. Let us go then outside, proclaim the gospel. Ushobora kuvuga ngo nta byinshi nzi ariko akaryo kawe karahari ko kugira ngo wige ibitari bike. You might say, I don't know much, I don't understand much in the Bible for me to go preach, but you have the reason. There is an opportunity for you. Niki gihe Yesu
avuga ko abimbuzi ari bake yari kumwe n'abigishwa biwe 12 ariko nabo nyene bari bakiri banciye aho ntibari bwamenye ivyo barimwo. When Jesus said that the harvest is plentiful, he was already with his disciples. However, they were not mature enough to go preach the gospel. So siwe wenyene ariko akaryo karahari ko kwiga. So it's not only you, there is an opportunity for you to learn. Mu gice c'icumi Matayo Yesu tuca tubona ahejeje kuvuga ngo ivyimburwa nibike gusa ngo data ngo aronke ikabimbuzi. Mu gice c'icumi ni kuvuga ngira ni nko ku munsi wakurikiye Yesu yahise abarungika kuja kuvuga ubutumwa bwa mbere. Matthew chapter 10, we see Jesus, after saying that there is a harvest, he sent them. Maybe it is the next day, the following day, he sent them away. Yarabavunguriye gatoyi ku bubasha bwo gukiza ingwara no gusenda abadayimoni, arababwira ati nimugende mumanze mupime. Yari nka exercise. He told them about his power, his authority to cast out demons, to heal. So he gave them a full test for them to go outside. Kandi abagiyeyo bose bagarutse bavyina ate bwana ibi bintu biraryoshe gose amadayimoni twakubise hariya. And all the people, all the disciples that went away, they came back bragging that we cast out demons, everything was great. Ariko kandi igikorwa nyezina ntihari bwagere ko gikorwa. But the real deal, the real work wasn't yet meant to be done. Yesu yarabivuze ngo iyo akabuto kataguye mu ivu ngo kabore. He said, unless the seed falls in the soil, ntigashobora kwama kaguma ari konyene. It cannot produce fruit. Ariko ngiyo kaguye mu ivu kakabora, but if it falls in the soil and it gets rotten, kaca gakura kakaduza amababi kakama vyinshi kandi katewe ari kamwe. It will grow and it will yield leaves and it will yield fruits. Yari karavuga ivy'urupfu rwiwe. He was talking about his death. Avuga ngo birasaba komfa kugira ngo muri jewe havuka abandi benshi bitwa ba Kristo. He said, I need to die so in me there can rise so many people who are to be called Christians. Nico gituma hejeje kuzuka yababwiye ngo nimugende muhindura amahanga kuba bigishwa banje. That's why when he got raised up again, he said, go to the world and change the nation to become my disciples. Iki nico gihe nyezina bari baronse mission iri complete. This is the right moment they got the complete mission. Kandi Yesu yadutumye yamafise strategy yaduteguriye kugira ngo tworoherwe muri izo mission. And whenever Jesus is sending us away, he makes sure he strategizes everything so it can be easy for us. Icambere adutegurira ikibanza ciza. Firstly, he organizes a very good place for us. Adushira ahantu hari vyimburwa tubona n'amaso yacu tibiri vyimburwa. He puts us in a place where we can obviously see the harvest. Hahandi wama ndazo ukubitije kwa amaso urabona ati iki ni cimburwa ibi ni vyimburwa hamwe wamuparitse moto uraze vyimburwa biba bihari. The place where you always are, the place where you park your motorbike, there is enough harvest. Hamwe Mama Dane akorera ibitanda ivyimburwa ntibibuze birahari. Where Mama Dane makes her bed, there is enough harvest. Hamwe mutangira amasim card bajya abantu mukorana kweri mubona ko ari vyimburwa. That place where you give out your SIM cards, isn't that a harvest? Kubera iki mutarabimbura kandi Imana yabashize mu kibanza kirimwe ivyimburwa. You need to harvest them because God has put you in a place where there is enough harvest. Kubera iki mwinumira ahubwo namwe ugasanga muriko muravuga amajambo acintega abo bana aho kubankuraje kugira ngo babone akamaro ko kuba mu nzu y'Imana. Why don't you preach to them since there is already a harvest? Instead you discourage them. Abatanga amasim card, hallelujah. The people who give the SIM cards. Abo dukorana bose kuwa Mungu tubabona hamwe ababwiye ubutumwa bwiza. All of the people that work with you, bring them so we can abanyonga amamoto twese abo tunyonga na mamoto babandi tuzi bama bikoreye abakosa n'abarangirangi tubabone ngaha baje gusenga Imana. All the people that does Uber Eats and whatever kind of a job with motorbike, bring them to the church. Ikindi kintu Imana itworohereza ni igihe nyaco cyo kubwira abantu ubutumwa bwiza. The third thing that Jesus does for us, it is the right moment for us to do the preaching. Hari gihe tuba ahantu tukaronka ka opportunity ko kuvuga ariko gacu usanga twivugiye ibindi. There is a moment where it is our opportunity to preach the gospel. Instead, we speak about different things.
abantu barakuzi ko uri umukristo usenga, ariko bazana topike y'ivy'ijambo ry'Imana ukaca wumva umuntu wa wundi nyene asenga ngo ivy'Imana no kubigendamwo buke buke. People already know that you are a Christian. People already know that you are an intercessor. But if people are talking about the word of God, you say, slow down, go slowly. The things of God, you must go slowly. Nimba umeze uko nawe uri ivyimburwa mu bindi. If you are like that, you are already a harvest. Haleluya. Amen. Ivy'Imana si ukubigendamwo buke buke, aka opportunity kose turonse tugomba kuvuga Kristo. We shouldn't be slow with the things of God. Every opportunity, we should use it for the word of Twebwe God. turaba ambasaderi b'ijuru, nico gituma tutagomba gufata for granted opportunity zose Imana iduhaye. We are the ambassadors of the word of God of heaven. Wherever we are, any opportunity, we should use it usefully. Ku bigishwa ba Kristo Yesu, igihe yababwira ngo nimugende ngo i Yerusalemu mu nzu yo hejuru murindire mpwemu yera, hari impamvu Yesu yababwiye kijya kintu. For the disciples of Jesus, there was a reason why he told them to go to the upper room. to Icambere wait yari the Holy- abapostinze muri site ahantu hahurira abantu benshi kugira ngo abahuze n'abantu b'ivyimburwa benshi cyane. Firstly, he put them there so they can be an opportunity for so many people together in that place. Mu Bayuda bari bafise iminsi 3 bategerezwa kugira pelerinage, bategerezwa kugenda gusengera i Yerusalemu. In Jewish culture, they used to have pilgrimage to go to Jerusalem to preach or to hear the word. Uyu munsi rero wa Pentecote ntabwo bisobanura ngo umunsi wa Pentecote ntibisobanura ngo mpwemu yera nk'uko benshi bavyibaza. The day of Pentecost is not meant for the day where people received the Pentecost or the Holy Spirit. Ni ijambo ry'igiheburayo Shavuot, bisobanura umunsi w'ivyimburwa, wahariwe ivyimburwa. In the Greek word, it says Shavuot, the day of harvest. Haleluya. Amen. Aba bantu rero bari buzuye muri kino kibanza baje guhayanisha ivyimburwa, gushimira Imana ko barimye bakimbura. So people came to Jerusalem for their pilgrim, to come to Jerusalem to give God for their offsprings. Abayuda bose iyo bari barasanzariye mu bihugu, abayingiyadini, abanyamahanga babandi bakunze idini ry'Abayuda bakaba abayingiyadini bakagendamwo, nabo nyene bari huzuye i Yerusalemu. So all the people would come to Jerusalem, the people that loved Judaism, they used to come to Jerusalem to come and give of their crops. Iyi yari opportunity Imana ibahaye yo kuvuga ubutumwa bwiza. So it was the opportunity God gave them to preach the word, the gospel. Igikurikira Imana ikiguha iyo yamaze gushira mu kibanza kirimwo ivyimburwa, iguha amajambo yo What kubwira abantu. the following thing that Jesus does to us, he gives you the proper words to preach or to say. Aya niyo majambo tubona bariko baravuga ngo aba bantu ngo baraborewe. Petero ahaguruka akavuga ati ntabwo tuborewe bene data. These are the words that Peter was given when the people said, these people are drunk, and Peter said to them, we are not drunk. Petero yibutsa abantu ko tugeze mu minsi y'iherezo. Peter reminded the people that we are in the last days. Nimba ushaka kubwira umuntu ubutumwa, banza umwibutse ko iki gihe tugezemwo atari cyo kurya no kunwa, ahubwo ni igihe c'iherezo. If you have to preach to someone, remind them that this is not the moment to drink and eat. It is the finish, the last days. Kubw'ivyo Yesu agitebaganye, urupfu rushobora kugutwara. Mwene data, nimba utagira assurance y'agakiza urajahe. Therefore, soon as Jesus is taking long to come, you might die. Where would you end up? Ica kabiri c'umubwira uyo muntu, Petero arabivuga ngo ndabibutsa izina mukirizwamwo, izina rya Yesu Kristo. The second thing, Peter remind them, I'm reminding you, I'm telling you the name into which you get salvation. Ica gatatu ni igikorwa Yesu yakoze, Yesu yarazutse. The third thing he told them is the resurrection. Christ resurrected. Yarazutse kandi yicaye iburyo bwa Se. Christ has been risen and he's sitting on the right hand of his Father. Kandi azogaruka kutujana. And he will come back to take us. Bega ni bande biteguriye kuzojana nawe. How many people are ready to go with him?
hanyuma ukabwira uyu muntu uti mbega uriteguriye kuzojana nawe, And you tell that person, are you ready to go with him? mbega urafise ibikwiye kugira ngo uzojane na Yesu niyagaruka. Do you have what it takes so you can go with Jesus in heaven Hanyuma when he ukamubwira comes back? ukamubwira ico gukora kugira ngo aronke ivyo bikwiye. And you tell him or you tell her what it takes for them to be saved. Petero acarangiza ababwira ngo nimwihane mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo. And Peter told them, repent and be baptized in the name of Jesus. Ngibi bintu bikwiye kubwira umuntu ubutumwa bwiza. These are the full requirement, the full list of the things that are needed for the gospel. Wamfasha ugafata aga screenshot cyangwa ukagafotora aka kantu kugira ngo niwashika ahantu bari kubavuga ijambo ry'Imana ntuzuvuge ngo ivy'Imana no kugenda bukebuke, uzopfa umuco usoma ibi wigendere. If you can take a screenshot of these things so you can remind yourselves wherever you will be when the things of God are being spoken, don't say we have to go slowly with the things of God. Abaririmbyi bariko baraza hano tujimije amatara natwe duhagurutse. Whilst calling the worship team to come, nashaka wibaze Yesu nihe yagupostinze. Yesu nihe yagupostinze, yagushize, yaguteretse. I want you to think about where did Jesus position you? Ni hehe Yesu yagushize hano muri ino si. Where did Jesus position you? Where did Jesus put you in this world? Kubera ko jewe nizera yuko ahantu hose turi tuhari kubw'umugambi w'Imana. Because I firmly believe that wherever we are there for the reason of God, for the purpose of God. Ntabwo twaje kubw'ubusabusa. Kira kintu cyose kiri ku mugambi w'Imana. We are not here for vain. We are here for the purpose of God. Nimba waravuye no mu Burundi ukaza muri South Africa, si kubw'ubusabusa, ni kubw'umugambi w'Imana. If you even came from Burundi to South Africa, there is a reason why. Kumbure wibaza ngo waje guca amafaranga, ariko benshi twasanze atari nico catuzanye. Maybe you think I came to make money, but unfortunately, that's not the reason why of many who are here. Iyumvire rero ahantu uhagarara umwanya mwinshi, ahantu umara umwanya mwinshi wawe hagati mu kumbure ku kazi, muhira canke ahandi ha. Think of the place where you spend most of your time, whether at your work, at your home. Uce wongera urabe ni bande bakwegereye, ni bande baba bagukikuje aho hantu umara umwanya mwinshi. And look around your place. What are the people that surround you? Hanyuma ushe wibaza uti hasigaye iki kugira ngo utangure iki gikorwa cyo kwimbura. And think about what is left for you to start the harvesting. Hanyuma wiyumvira uti muri ino ndwi ubwo sino nico bari cyo gihe kigeze kugira ngo nanje mbwira abantu ubutumwa bwiza. Maybe start thinking that isn't this the week where I'm supposed to harvest, to preach the gospel to the people? Muri Daniel igice cya 12 haravuga ngo abashikanya benshi ku kugororoka ngo bazokwakaka nk'inyenyeri. In Daniel chapter 12, the Bible is clear. It says, those who brought many souls to salvation, to Christ, will be shine as stars. Hari udashaka ivyo vyizaga bene data? Is there any one of us who doesn't want these things? Nahora mbona iyo bavuze bati kuwa mbere hazoba haje abantu kwandika abantu baje Burayi ukuntu twazinduka. I used to see when the people who used to write the people that are going abroad on Monday, people would wake up early to go register their names. Mwumve mwijuru ngo abantu bashikanye benshi ukugororoka ngo bazoba barabagirana nk'inyenyeri kwa kundi inyenyeri tubura tuzibona ku ijuru. Think about the stars in the heaven. That's how we will be shining. Kubw'ikintu kimwe gusa. Because of one thing. Igikorwa cyo kwimbura. The harvest. Mu bwami bw'Imana niho honyene ugenda kwimbura ukaba kandi urimye. In the kingdom of God, that's the only place where we harvest and yet we are farming. Hanyuma tukaca twitegura kuzimbura kukayangana nk'inyenyeri. And we are expecting to be harvesting to shine in the heaven as stars. Nashanga ngo duhereye ubunyene ugende wiyumvira uvuga uti kuwa Mungu kuwundi wa Mungu
nzoba mfise umuntu umwe gusa canke babiri nazanye mu ngoro y'Imana. I want you to think about this Sunday, the next Sunday, I will be already have one person or two people that I've brought to the church or to salvation. Wumva bidateye umubabaro kuba uja gusenga mugenzawe mubana mukorana asigaye mu rugo? Isn't that really painful when you come to church and the person you stay together is still at home? Ivyo wirigura urabona biba hano mu bajene bacu b'abarundi baje kurondera ubuzimino ntabwo bikubabaza vy'ukuri? Don't you feel pain when you see the things that are happening to all the young people who are Burundians? Aho umuntu apfa bakabura neyo bakarondera mu bitabo vy'amashengero bakabura iyo yanditswe, aho abapastori bose bikunkumura tuwoni tumuzi. Don't you feel pained when you see the young people who are dying and they can't have a place where they are used to going to churches? The pastors say they don't know this church member. Tangura iki gikorwa cyo gusarura. Start this work of harvesting. Imana ibahezagire mwe mwumvira amajambo God y'Imana. bless you for the word.